kibazo yiruka kuraba Petero na wa mwigishwa wundi Yesu yakunda. Nakabazo nubu kuki hari umwigishwa Yesu yakunda wenyene none abandi yarabanga? Ikibazo kumutanyishuye nuko uyu mwigishwa wundi nindeho Yohana kuki yavuga ngo yaramukunda. Uzoraba inkuru z'urukundo zanditswe na Yohana kwari kugira ngo azokwandike ibyamushikiye. Hanyuma rero Mariya Magadalena babariye baca bose ngo birukira rimwe bagenda barasiganwa baja hehe mbega Yesu igihe yababwiye ngo bazohurira he none bagiye kumurondera he mu bapfuye. Hanyuma rero bariruka bashitseyo urumva ko bari babiri barasiganwa kandi abantu basiganwa ntibashikira rimwe. Uyu mwigishwa Yesu yakunda aramusiga asiga Petero. Nibaza ko Petero yari umutama. Basiganywe ashitseyo uyu yirutse bwa mbere yitwa Yohana ashitseyo ararunguruka mu mva ntiyashika ngo yinjire araraba gusa ararunguruka ntiyinjira. Ariko uyu mutama Petero aje Bibiliya yatubwiye ngo aca yinjira he ngomba tuvuganire ijambo yo kwinjira muri Yesu. Ibibazo abantu bafise Rometa Saira muri iyi minsi y'iherezo ntibinjire ngo bashike bararungurutse gusa bati iri ni shengero rya Pantekote bica bigumira. Ariko nagira nkurari kuno munsi ndumwe n'umwami wanje Yesu yapfuye akazuka nkwigishe ndakwinginge uno munsi winjire ushike muri Yesu. Enete Saira Yesu nahabwa iki? Bangahe bifuza uno munsi kwinjira? Mumanika amaboko hariya mwese ubyifuza. N'umwanya mutoya gusa ndakurarika mugenzi winjire muri Yesu. Noregayi dosayi niwaja muri Yesu kabayo nta kibazo uzogira. Enetashayi abafise ibibazo abagenda n'ingorane nuko batinjire muri Yesu barashize mw'Ishengero bararunguruka babona ibibahimbaye gusa babona ibyiza ariko no muri Yesu hari umubabaro warashitseyo ntaco uzoba. Yesu nahabwa iki? Yesu nahabwa icubahiro. Hanyuma rero Petero arinjira ashikayo araraba asanga za mpuzu. Nizera yuko babasoda bari bavuze aterega wa muhumvyi bamwivye twamubuze. Ariko Petero ashitseyo aravuga ati nivy'ukuri Yesu yagizande kuko yagizande yashitseyo. Hanyuma rero acahamagara mugenzi we umwe Yesu yakunda ati ntuzurabe ndacubugukekeranya shika mumva bakozi b'Imana bagenzi banje shika muri Yesu. Mwarashitse ni iki gihe cyo kwinjira muri Yesu. Ono di Seigneur rubeshaido niki kikubuza kwinjira? Reka nkwereke muri Zaburi ya 91 Zaburi ya 91 Nesai my God Jesus on still by Zaburi ya 91 Yesu nahabwa iki? Zaburi ya 91 ndasoma imirongo ya mbere gusa kugira ngo nziga amakanya. Havuga ngo uba mu bwigobeka bw'isumba byose azokwama ari mu gitutu cy'ishobora byose. Ndabwira Uhoraho nturubuhungiro bwanje n'igihome kigirante. Imana yanje nizigiye kuko ariyo izonkiza umutego wiki mu gihe cyarya umutego wiki
ugirane n'ikiza kigirane. Iyo umuntu ari muri Yesu abahiriwe. Uyu mwanditsi wa Zaburi yavuze ngo uri mu bwigobeko bw'isumba byose akagendera mu gitutu cy'Uhoraho akagira Uhoraho ubuhungiro azomukiza ikiza kigirane gihonya n'umutego w'abatetsi. Yesu nahabwa icyubahiro. Reka ngende gato kuko umwanya uturega mbe nkubikwakwanya ngiye mu Baroma ndiko ndatangwa rero akamaro ko kwinjira muri Yesu. Bimaze iki kwinjira muri Yesu? Abaroma igice cya 8. Abaroma igice cya 8 umurongo wa mbere n'umurongo w'10 avuga ngo ubugingo bwo muri muhemu nuko rero none habari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobagirana. Nta rubanza ruzobagirana. Ubu mukuburana barondera abashingwa manza. Baravuga ngo ndondera umushingwa manza, ndondera umushingwa manza. Abo bita abavoka. Hanyuma rero ukaca wizigira gutsinda. Umuntu umwe wahari iwacu yari umusirikare akomeye, agira ikosa baramufunga, hanyuma acaja mu bitaro ahantu yari agwariye muri hôpital militaire. Je ndagenda kumuraba ndamubaza mbega ivyo bakwagiriza ubivuga kwiki? Aca mbarira ngo abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda. Ni mbega barihanye? Ati narihanye. Ca ndataha. Umwana wanje w'umukobwa yagize ikobwa ubarubatse. Urabona nyina yamusize muhira ariko arakora ibikorwa. Ku kabati hari amaterimusi 2 y'icayi. Ariko arakubura zisha zirameneka. Zimenetse azisubizaho. Azisubijeho uribaza ko zamenetse se? Oya bamugira ngo zose zirakomeye. Nyina gize araza avuye ku rusenga abanza kujagaza arondera iki? Icayi. Ngo agire gutya yumva bitijegerera ati yakire yinde yumva tuko. Na wa mukobwa yagumye agavye ati n'umunsi barampana. Aca ariruka aja kwa inakuru. Nyinakuru aramubara atumviriza ukabona papa wawe aje ucuce muri saro umwari ivyagushikiye. Aca araza ndinjira muri saro ndicara. Nzamana nawe arayombotse impande yanje aricara arapfukama. Ati nagize isanganya ntibitega mwana. Ati zatere munsi zose zamenetse. None ati mama ariko arampiga ngo nkubite. None nje gunjira urubanza. Abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobagirana. Ntanamubara ntimwina mujane ntanamujana no mu gikoni ndamubara ntumviriza mama wanje ateye urubanza yarutsinze. Yashitsi wanje yaje muri sentare tare munsi nje naziguze. Abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobagirana. Itayire masaya nagira mbare abanyamwaro mbwira abantu bose nazi ko Burundi bwose buri hano barabavuye muri noro arabavuye umviriza iganuka ryiza abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobagirane. My lifestyle. Amena. Naragwaye mvugwa n'abaganga benshi bashikandwi. Umuganga wandwi niwe yavuze ngo arangwaye. Acarambarira atuzokiriri ugiye mu bihugu bya hanze. Ni hanze ate ni hehe? Ati mu Buhindi. Ni mu Buhindi mukujaye bacaye. Ati nakazi kawe. Mugabo mu nyuma turaganira ati basi ndakurunga iki Rwanda. Nje ndagenda i Rwanda. Iki Rwanda umuganga yamvuye arambara ati warapfuye. Sinzi igituma ukigenda. Uruhande rwawe rw'ibubamfu ntirukora. Usigaye uhendesha utwo tunini baguhaye. Ati kuko utapfuye. Ndabize umuntu yitwa Yesu yapfuye akazuka. Ati umupasiteri ntego. Ati Imana ishimwe. Ati nahandi warapfuye. Mai nagomba ntangariza I Mwaro metashaira abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobagirane. Muragomba kwinjira uno munsi. Ndabahaye ikaze mwese mwinjire muri Kristo mwibereyo. Erega umuntu ari mu Kristo ndakora ibyaha. None bosambana uri muri Yesu. Yesu yokwemerera. Menusaira. Nitaki merdor graira. Abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzogirane.
umurongo w'icumi uvuga ngo bisanzwe kristo ari hehe? Ari muri twebwe. umubiri ubugizane ubupfuye kuki? Ku cyaha. Ariko mpemu ikaba nzima kubwo kugororoka. Nagomba uyu murongo ngo bisanzwe kristo ari muri twebwe. Enesayi Yesu nahabwa iki? Aya marendi Rwanda umuganga arambara ngo tuzokubaga. Nimuzombaga iki? Ati umutima. Ati kandi ntituzogusinziriza. Nimuzosinziriza ateka. Ndibaza mbega basha umutima bawubaga gute? Ko muna ari ikintu coroshe bazokeba canke bizogenda gute? Ndabarira Yesu, neherera Yesu, ndaje muri wowe usanze tugendana. Abari uzombaga abadogoteri sino bishoboka. Ariko ntibambaze biteye ubwoba nakantu banyijije aha muri mu kuboko, umutima ushuja kurekara rero hariki aha ndafise akantu kari muri jewe turagendana. Baca bakavyura imitsi yazivye. Nuko rero niko umuntu ari muri Kristo Yesu agira nte? Bisanzwe Kristo enomaita erola shayi meinusa. Aha mwamisore vuza ntuze fanfare. Kristo ari muri mwebwe? Bisanzwe Kristo ari hehe? Icyaha kiba kigizane, kiba gipfuye. Erayiro, amen. Abantu benshi umurongo bavuze ngo bisanzwe Kristo ari muri twebwe. Umubiri ubupfuye kuki? Ku cyaha. Ntushobora gukora icyaha kuko Kristo ari muri wewe. Enotashayi. Iyo Kristo atari muri wewe wobishobora? Yesu nahabwa iki? Amen saido. Reka ngende bambaye bantunga nyarutse. Icete cya kabiri Paulo yandika ishengero ry'Ikorinto. Icete cya kabiri Paulo yandika ishengero ry'Ikorinto igice cya 5. Yesu nahabwa iki? Yesu nahabwa iki? Yesu nahabwa iki? Yesu nahabwa icubahiro. Umuntu mungana uko nkabarushijwe jenyene ndatangaye. Yesu nahabwa iki? Haleluya. Medosai umurongo igice cya 5 reka nsome imirongo nkunyarutsa. Nsoma umurongo ubugingo bwo muri Kristo Yesu. Nico gitumuhereye none tutakigira uwo tumenya kubyurukoba. Bavuze urukoba. Namwebwe Bibiliya yanyu ni kuvuga kumenya umuntu kubwiki. Nico gituma uhereye none tutakigira uwo tumenya kubyiki. Urukoba niki? Yeshe ndaba. Urukoba niki? Umubiri. Endore sayi. Haleluya. Nico gituma tutakimenya abantu turavye kuki? Kurukoba. Uyu umumisioneri umungere wa mbere ati mwigishwa n'umuzungu yera. Ubu rero ntitumuraba ko yera. Oya. Ko turi muri Kristo turi bamwe. Twese ko turi muri Kristo nitwomuraba tumuravye ukwasa. Ariko nagira mbwira abarundi. Yemwe abarundi muranyumva. Iki kizobafata. Muraba abantu mukurikije urukoba. Muraba abantu mukurikije uko umuntu yavutse. Muraba abantu mukurikije imiryango. Muraba abantu mukurikije ubwoko. No mw'Ishengero niho byuzuye. Niho byasabye indarubero muri iyi minsi. Umwe ngo jabe urumuki. Uri muri Kristo Yesu nta bwoko agira. Nta rukoba agira. Twese turaba Yesu. Ene maitosha. Ugasanga mw'Ishengero rindira abasha. Agahinzwa ni muragarazi. Uyu muntu yavuze neza Paulo. Reka rero ngende ndabareke. Naho twari tuzi Kristo mu by'umubiri. Ariko none ntitukimumenya gutyo.
nuko rero umuntu wese iyo ari muri Kristo Yesu aba ari cyane mwe kimeze gute gisha kuko ibya kera biba byagizana ibya kera biba byaheze umuntu aba ari umuntu mushasha Yesu nahabwa iki mwese ndabasabe ibya kera bihere twinjire murinde tuba abantu bashasha bari muri Kristo Yesu Rumene Saira niki ngorane dufise nitwinjiye twararungurutse tuca twambara amakositime tuca n'abapasiteri bakomakomeye nka Kazungu ngo harebe twarashitse mu ijuru ugambere manza kwinjira Romerita ngashika muri Yesu ngicara tukaganira na Yesu nkamugira umukunzi wanje nirashayira bingoye nkamura ntibirangoye Yesu uno munsi birangoye none ko tubana ndabigirane Yesu nahabwa iki banyamwaro nagira nabinginge abaje Mwaro mone sayira uri muri Kristo Yesu uyu muntu atatika umuntu umusha ibya kera birahera agasigara n'umuntu mushasha nemene sayira Yesu nahabwa iki reka ndabereke umuntu yagize ingorane yitwa Dawudi reka ndabereke ingorane Dawudi yagize Zaburi ya 57 soma umurongo wa mbere ariko reka mpere kuri kajya kantu kavuga ngo iyi ni zaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mu majwi ya ntuhonye ni zaburi ya Dawudi yitwa Mikita yanditswe hamwe yahunga Sawuli hehe aravuga ari muri iryo senga yagize ikibazo abantu biwabo bamwumvise baca bamusangayo ngo batware aho rero ngo yatwara abantu bari mu magogwa abanyamuyikomo abanyamyenda ngo bagiye kubiwabo ngo batware kandi akabatwara n'abafise iki ingorane agatwara abantu bafise imyenda abantu bagenda baraganya oya ngira nkubarira ingorane yagize yaciye avuga ati ngirira ikigongwe mana yanje ngirira ikigongwe kuko ubugingo bwanje buronka ubuhungiro murinde bangahe ubugingo bwabo bwahungiye muri Yesu netayi amena ubugingo bwacu tubushire hehe murabyifuza uno munsi mariro kiti sayino onega inosai ubugingo bwacu buje muri Yesu igare ndabereke mu mbabarire hepfo umurongo ukurikira yavuze ngo mbere no mu gitutu cy'amababa yawe niho ngirira iki niho ngira mpungire gushitsa ibi byago bizogirane Imana nishimwe gushikaho Sawuli yari afite ibitera abasoda 3,000 baje kurondera umugabo umwe yitwa Dawudi Yesu nahabwa iki aravuga ati ngirira imbabazi mpungire muri wewe gushikaho ibi byago bizorenganira ngwino rero duhungire muri Yesu gushikaho ibi byago bya shetani bizoturenganira Yesu nahabwa iki reka ndabereke ndangize na Yesaya igice ca 20 ariko mvuge hariya mwitangurira igice c'indwi Yesu nahabwa iki Imana yabariye Nowa ngo bari bo mwinjira hehe bangahe bagomba kwinjira mu bwato bari we Yesu nahabwa iki Nolo my God umurongo mu gice ca 26 ku murongo wa 20 murumviriza havuga ngo bwoko bwanje ngwina winjire mu nzu yande yawe wiyugarane uburihishije akanya gato gushitsaho ubushangashibwe buzoshirira kuko uhoraho ariko araviwe azanywe no kugirane no guhana baba mw'isi ukugabitanya kwabo
rizogaragaza ibitenga by'amaraso yaviriye kuri ryo, kandi ntizokongera gutwikira bishwe bo muri ryo. Amena. N'aya majambo Yesaya yaranditse ngo bwoko bwanyu ngwino winjire. Ndarangije. Bangahe bagomba kwinjira? Muhaguruke muze basengera Imana. Narangije. Niri jambo yavuze ngo bwoko bwanje ngwino winjire mu nzu yawe uburikinze ubushangashwe bw'Uhoraho, kuko warahavuyiwe aje guhana ibiki? Aje guhana ibigabitanye by'abantu. Abagomba kwinjira ndabahaye kazi. Abagomba kwinjira muri Yesu ukuri ikintu cyo kuza bakabene data ko atakindi gikorane cyose ubira I Mwaro atabirononekara. Hunga rero muze muri Yesu mwibera amahoro. Enemene saya Yesu nahabwa icyubahiro. Nukede maido ngomba mwese mufukame kandi mubafashe mubori yande inzira murayi. Icakuzanye n'imbabazi, ufise umutima ubogaboga imbabazi. Haleluya. Abo hamagaye bose ubahamagarira ubuntu, ukabagirira imbabazi ku buntu atakindi kirinze gusabwa. Uwemeye wese agaca bugufi Mwami akakwakira uramwemera. Nuhabwe icubahiro Mwami. Turanezerewe n'ijambo ryawe Mwami, ijambo rihumuriza imitima. Uwo ari we wese uko ari kose. Amena. Arinze aca bugufi imbere yawe Mwami, akihana akababazwa n'icaha n'inzira ziwe z'ibyaha, agafata ingingo yo kubiheba. Amena. Kugira ngo akwakire umubere umwami uramwemera. Ntuharura ibyaha byiwe n'inzira ziwe Mwami, uko ari kose uramwemera. None abantu bawe baciye bugufi imbere yawe Mwami kubw'ububasha bw'ijambo ryawe. Abana bakiriye ijambo ryawe, abana bamurikiwe n'ijambo ryawe rikabereka inzira zabo zose, bagahitamwo kuza imbere yawe, bagahitamwo Mwami guca bugufi, bagahitamwo gusaba imbabazi, bagahitamwo kurondera ubuntu bwawe Yesu. Ngaba rero baraciye bugufi, bemeye inama y'Imana iciye mu ijambo ryawe. Mu mahanga yose Mwami abahise mw'iyi nzira urabemera. None rero Mwami, imbabazi zawe zabonekeye ku musaraba igorogota. Waremeye amarushwa yose, waremeye kudenderezwa, waremeye Mwami gukubitwa, waremeye kubambwa ku musaraba w'ibipfume kugira ngo bikunde imbabazi z'umwana w'umuntu ziboneke. None Mwami, bababarire utabaharuriye muntu wese yemeye guca bugufi Imana imbere yawe umugirira ubuntu, kuko wicaye ku ntebe y'ubuntu, uracari ku ntebe y'ubuntu. Ubababarire Mwami, ubogesha amaraso yawe matakatifu, bagende bejejwe batunganye gose, ari vyaremwe bisha, kugira ngo bakwize ishimwe ryawe Mwami. Urakoze Yesu, ni mw'izina ryawe ryera dusabye ivyo. Amen. Turacashishikara gusengera umuntu wese ari imbere y'Imana. Uyu mwanya nawo tugomba dusengera baka umuntu yazaniye Yesu. Tugomba dusabe wa mwungere w'ikumura Thomas abasengera Imana. Älskade Jesus, Mwami Yesu, jag tackar dig för att du har makt att hela, befria och förvandla. Och jag prisar dig för att du är Gud.
Jag tackar dig för att du har burit alla våra sjukdomar upp i din egen kropp på Golgata. kandi ko watwaye ingorane zacu ingwara ibyaha n'ibindi ku musaraba. Och likavis som du vann seger över synden så vann du också seger över alla sjukdomar. iyo umuntu arwaye dushize ku munsi y'umusaraba turonka guharigwa ibyaha byacu. Och jag tackar att vi denna dag får bara prisa dig för att du är vår läkare. turashima ko uri umuganga arengeye abandi baganga Så wawe. nu ber för alla som är sjuka just nu. turasabiye uyu mwanya rero abarwaye. Du ser de som lider av smärta. turasabiye abo bafise intundu mu mutima. I Jesu namn så förbjuda smärtan ge vika. turasabye ngo barabe uko ariko kose uko bari. De som lider av alla olika slags sjukdomar. turazi yuko hari ingwara zitandukanye ariko bose urabazi. Kom med liv och hälsa. turasabye ngo bagendere ubakize kandi. Vi bara ber i Jesu namn att du ska bara få bota och sträcka ut din hand och låta undertecken turasabye ngo ske. ugorora ukuboko ubakoreko nguko wabidusezeranye. Tack att du har all makt. kandi ko ufise ububasha bwose. Och jag tackar att det finns ingen sjukdom som inte du kan hela. nta ngwara n'imwe iriho yo Ditt kunanira. namn är över alla andra namn. izina ryawe Och rirengeye jag tackar för den amazina. kraft som finns i ditt namn. nta rindi zina twogereranya Så n'iryawe. i Jesu namn sträck ut din hand. ugorora ukuboko kwawe ubakoreko mwana. Bota de sjuka. kiza abarwayi. Kom med ditt ljus i mörkret. umuco wawe niwinjire aho hari umwijima. Tänd hopp. batangure kuronka Skapa ibyizigiro tro i denna stund. kandi bizere kuva ubu. Så be också för dessa kläder, för dessa hariho tyger. abarungikiye na bino vyambazo vyabo. Jag ber för de som bär dessa tyger. barazi yuko mu kwizera bashobora gukira. Full hälsa, full läkedom. bagendere rero bakize. Tack att genom dina sår så är vi botade. turashima yuko byose ubizi. Och jag tackar att vi får bara tala ut och stå på dina löften. kandi ko utigera uhinduka mu isezero wasezeranye urarishitsa. Tackar dig för att du är här. turashima kuri hano Älskar Jesus. kandi turagukunda Yesu. Amen. mu izina rya Yesu. va mu gatondo mu gaturuturu twabonye ubwiza bw'Imana wagendagenze muri kino kibanza ijambo ryawe ryagize ububasha bwo kubohora abantu twabonye abantu benshi mpwemu mbi zavuyemwo twabonye abantu benshi bagufukamiye kandi urabaharira none rero nk'uko wabwiye Yoweri ngo muri iyo minsi y'iherezo nyine turimwo nzosuka mpwemu wanje kubari n'umubiri bose abantu twese dukoraniye muri kino kibanza twambaye umubiri kandi nta muntu yoshobora iby'iki gihe adafise ubushobozi bwa mpwemu yera Yesu wabonye abigishwa bawe urabihanitsa urababwira ngo muzohabwa ubushobozi mpwemu yera ntiyabazako ngo kandi sinzobasiga nk'imfuvyi iri sezerano rirakomeye kugira ngo tugumane nawe iminsi yose kugira ngo dukorane nawe iminsi yose kugira ngo dukore ibyo ugomba iminsi yose bisaba mpwemu yera bisaba kurongorwa na mpwemu bisaba guhishurirwa bisaba ko mpwemu aba mu muntu none rero turasabye ibyumye muri kano kanya biveho usuke ubushobozi bwa mpwemu yera raba uyu mutima witeguye uri kurakuririra ngo mpwemu yera nyuzura suka mpwemu wawe yera suka mpwemu yera muri uno mugabo yiteguye suka mpwemu yera muri uyu mutima w'umupfasoni wejejwe suka mpwemu yera mu mutima w'umusore yejejwe suka mpwemu yera muri umutima w'umwigeme yejejwe turasabye ibintu bihinduke umuriro w'Imana utibuke abana b'Imana bagende baranesha iminsi yose kandi turazi neza yuko inzambi izovuga mu kanya kugukubita urugohe abafise mpwemu bazoyumva bace bahindukwa batire ikirere turagomba ngo twuzuze mpwemu wawe yera abantu bahere hano bashinga intahe bashobozwa n'ubwo bushobozi gusenda impwemu mbi hariya mu mihana hari abasigayeyo ninde yobashikira n'abanyene bavuye mu gikorane Yesu ndasabye ngo bajane ubushobozi bwa mpwemu yera
bajane ubushobozi bwa mpwemu yera kugira ngo ibyahora bibanesha bibava imbere, ibyahora bimeze nk'imisozi bisenyuke, intara ya Mwaro ivyuke mu izina rya Yesu Kristo, ibendera ry'intsinzi rihagarare. Urakoze kubatija abantu muri mpwemu yera, urakoze kuhezaga ishengero ryawe, natwe turabigushimiye kuri Imana yo kwizigirwa, dusenze twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Nuko musubiye mu bibanza, umutwaro wiwe yawuzanye mu ngoro y'Imana, kugeza aho Eli amubaza ngo mbega muzogeza ryari kuza mu ngoro y'Imana muborewe? Hana akamwishyura ati mugenzi, jewe sindi umunyangeso mbi ariko mfise umubabaro. None rero abo bantu bifuza ko Imana yobakorako, turabasaba muze ce dusaba uyu mwungere Nicolas abasengera Imana. Heavenly Father, Mana data wa twese, thank you for your presence. urakoze kuri hano. Thank you for your love and concern for us. Urakoze kugurukundo udukunda umumwe wese. Now we pray for all those families Mwami turasenge muri kano kanya imiryango yose that still are waiting for a child. bakirindiriye kuronka ikibondo. We believe that you are the creator of life. Twebwe twizera ko ari wowe muremyi wacu, ari wowe muremyi w'ubugingo So bw'abantu. now we pray for those men and women Turasengeye aba bagabo n'abagore that you will help them to be fruitful. kugira ngo bashoboze gusama kuronka That you will ikibondo, bless them with children. ubahezagize ibibondo. Heavenly Father, let your Holy Spirit touch. Mana data wa twese turagusavye mpwemu wawe yera bakoreko. And we ask you to bring life. Turasavye ngo uzane ubugingo. And I also would like to pray Mwami nagomba nongere in nsenge the time of waiting, ngo muri kino gihe bazoba barindiriye help people to look for you and you only. uzokwamufasha aba bantu mu gihe barindiriye bame baguhanze amaso, baze bagume bahanze amaso wewe wenyene. Protect them from walking the wrong path. Urabafasha ntibaze bave mu nzira nziza. Protect them from expecting help from witchcraft. Urabafasha ntibaze bizigira ibintazi abapfumu Let your n'abarozi. Holy Spirit be upon them. Urabafasha mpwemu wawe yama barongo. Fill their hearts with joy. Ubuzuza umunezero mu mitima yabo. Let them know that you are present in their life Kandi bamenye kuba mu bugingo and bwabo. that you will bring blessing upon them. Kandi bizigire kuzozana umuhezagiro mu Now we bugingo lift bwabo. them up in front of you Mwami turabagushize imbere and we ask that you hear our prayers. kandi turazi neza ko wumvise In the name of isengesho Jesus ryacu. Christ. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Amen.